Ikintu ushaka kwanza kubabwira Monia Fleur yaratubeshe nico ushaka ko tuyagako, ariko ndatumiriye kandi abafana biwe ntimucike intege kubera ko yoba yahinduye style ngo mureke kumushigikira, mubandanye mumushigikira. Ni umurundi kazi yaririmbye na Olewa, mubandanye muyiraba kumbure nawe wotora kandi kanenge jewe ntashoboye kubona. Coucou les amis, ça va? Murameze neza? So nanje meze neza comme d'habitude, maso y'inyana. Iryo zina ndarikunda cane musanzwe mubizi. So ndabakunda cane namwe kandi I'm here. So ikintu ushaka yuko tuyagako uyu munsi ni ku ndirimbo shasha ya Monia Fleur. Monia Fleur yarasohoye indirimbo shasha na Olewa, ariko umuntu wese yama afise utunenge abona ku kintu. Surtout après ikintu ushaka kwanza kubabwira Monia Fleur yaratubeshe nico ushaka ko tuyagako. Monia Fleur ati yatubeshe gute? Yarasohoye ama invitation Uwase Monia, sivyo? Asohora yuko ngo imisa izobera kuri Cathedrale Regina Mundi. Tuce tubona ahezagiwe n'umukizwa, en plus de ça muri jardin. Urumva ivyo bintu? Irindi kosa rya mbere yakoze, aca akora video acashiramwo umuhungu mu ndirimbo yiwe afise sidida mu ruhanga. Eske ivyo bintu kweri muriko murumviriza, muriko mubona nabiraba, mwumva ari ivyo? Mubona bikwiye? Ntimwumva ko yashizemwo amakosa menshi? Tugerageze kuza turakora ibintu biri officiel, ibintu biryoshe kuraba, ibintu biryohera abantu, ibintu biryohera abafana, ibintu binyohera, ibintu bikuryohera nawe ubwawe. Kuko tuje turaraba ngo reka ncanga ibintu, abantu hazogeraho baguhaga, hazogeraho bazobona yuko ibintu byose uri kurakora ari wesco. Gusohora invitation c'est vrai, no gucira inzira indirimbo, ariko hazogeraho abantu bazocika intege kubera ko ibintu ukora ntibiri officiel. Ndabikubwije ukuri, ntibiri mu muco. Kora akantu uvuga ati aka kantu kweri karinjira karatusura tu, ureke gukata inguvu abafana, kuko uri kuraba kata inguvu uri kuri yononera Monia, uri kuri yononera. Je murazi yuko mvuga ukuri, mvuga ikiri ukuri, kuko jewe nta muntu nzoja gushigikira mu makosa nzi yuko ariko arakora amakosa, nzovuga ukuri. So ikintu ca kabiri, Monia Fleur mariage wakoze yaritwengeje cane muri iryo ndirimbo yawe. Ati yaritwengeje gute? Premièrement nukuri kw'Imana jewe nabeshe tujya tumeshe ntatwo nokoramwe clip y'abandi muririmbyi. Na mukobwa yiyemera nka wewe tuzi yuko uri mu bakobwa ba mbere baririmba hano biyemera bashobora gukora indirimbo mutumeshe nk'utwo nabonye muri na Olewa. Wapi kweli? Ziri fake zirya menshi kabisa. Kandi bagusutse iryamesha ya 2700. Ifu muja muri saro kweli bakagusokoza kuri 15000 yawe uri kubego, bakagushiriramo ikimesho bazi. Iryamesha bagusutse bakayifunga inyuma igishinyo kwabo ugatesa. Ibyo bintu ntibijanye n'urushungi. Wapi kabisa. Twari tuzi ko umukobwa wiyemera, ariko vraiment kandi n'ukuri aya ntibitesa. Kandi ikindi naco no guhanura, subira muri style yawe, amapiano, va muri style za na Olewa. Izo style z'amazuku n'ibiki numbaze, reka gucanga ibintu Monia. Uvuze ibintu use style yawe tukuzimwe tukumenyereyemwe n'abafana bawe bagukundiramo, uracanga ibintu. Nta utaniye n'abava muri zuku baja muri rap. Kora ikintu kimwe tukumenyereyeko. Ivyo zo kuvuga ngo no ngo nugucanga ibintu ngo abantu ukabahindurira ntibakumenyere, no. Guma mu mapiano,
guma mu mapiano niyo tukumenyereyeko sino ntuzombatse kabisa nukuri ababasha tukaza turakora ibintu biryohera premium abafana ego udakoze n'ikibaryohera ntibazokuraba wowe uve mu mapiano ugenda kuririmba naolewa na nani oya vraiment hindura vraiment hindura jewe ikindi naco nukuri jewe sinzabisabirako umuntu azoshirako muri Cathedrale Regina Mundi akacija gukorera n'abahungu bafite amasidida mu gahanga nyene aha oya nukuri ivyo navyo dushigikiye ko wakoranye n'umuhungu afite sidida mu gahanga kandi wemera ikosa ati iyo erreur yarabaye kandi wemera ikosa ni wavaye Monia hindura nukuri kandi n'ijya mbere ukoze n'indirimbo itarimwo amafaranga twari tukuzi yuko uri umukobwa ahora asohora indirimbo ziba zimwe mu mafaranga yiyemera kabisa zakugendeye gute nkomeza kumiko ariko sindamushwaniye sindamukariye ariko ndatumiriye kandi abafana biwe ntimucike intege kubera ko yoba yahinduye style ngo mureke kumushigikira mubandanye mumushigikira ni umurundi kazi yaririmbye na Olewa mubandanye muyiraba kumbure nawe wotora kandi kanenge jewe ntashoboye kubona ariko tumusavye yuko yohindura kandi mugume mumushigikira ntimucike intege kubera ko yahinduye style ndabibasavye mubandanye mumushigikira uko ni mwebwe tu okay so see you ndabakunda cyane mwirirwa amahoro